bijanye n'igurana ryigurisha nabo bariko bagwira izuba baratsitara bagwira gahanga bita gutsitagurika ku isoko ry'igura n'igurisha ariko baravyitaho ahubwo bavyitaho gute zimwe bari kuzabandona wagenda utsitagurika le Barcelone a abonné le piste de recruter avec quoi bamaze nuko bava muri mu byo kwiyumvira witwa Junior Kroupi w'imyaka wa KP ya FC Bana bavuga ati twebwe umukino turamugurisha mu mwaka ati ete navyo kubugurisha barasese le Barça fait partie des abandons uno byari bitangwe kwandikwa ngo nguruma ngo Julian Kroupi ngo yifuza Barcelona ngo cyifuza cyo mukinyi ngo nawe yavuze ngo Barça only nari ntangwe ko ati rero Barcelona ngo mimbwe nayo ntaje mutangaza aje gutera nawe akajagari muri Barma ati Barma frère mwakomenda abakiriye biramaze ati twara nawe kubagiriza ko ari cyo bayazi Junior Kroupi ayiturira bavuga ati mva kwa Roriya twaravuganye ko offre nziza ya Barca niyo azanzogenda ko myaka mike wanje ati ngaba muri ko muramemukira aba harandi n'umudirimani kabisa yamanditse ati rihetse ikaza rihetse nk'ibaseke ikaza ntuzugora why not Barca none itajaye Barca kitako sinzi kini kirati arande ninja muri plan za umugabo witwa Afrique inzira rero ngo ya Junior Kroupi muri Barcelona bayugaye ubu ngo basigaye bahanze maso transfer mwe witwa Julian Alvarez ariko nayo ngo barindiriye gushika mu ntango z'ukwezi k'umunani kugira ngo bumve ko bashobora kugumiza amaso cyangwa bayakurayo ariko Atletico de Madrid yasibiganira na Alvarez yese jina umukoresponda wa Mundo Deportivo umwarabu muri Maroc witwa Ben Ayad Ashraf niwe yanditse n'umukoresponda wa Mundo Deportivo mugabo cyane abazwa amakuru ya Barcelona niyo gore jani kavuga ngo hari bamwe mu bantu begere John Alvarez batangwe kumanura kose bikigo ngo Atletico de Madrid oya bizorangiranye gadasoze asabigo apana dasoze ahubwo nyene ati iyi equipe uburyo ihagaze muri diri yawe nta pressure ifise yo na equipe si equipe iteguye kure kuruko kandi nta na pressure biriko baramubwira ngo kuko bivuga ko ejo twabigarutse ko yasavye ibiganiro Atletico de Madrid abaza mwatumviza rero nta yiganiro na kimwe nta munsi tugabiganiro duhuriye mu kazi ka equipe ubundi tuganiye nibo bishaka ati ni muri gore tariki 10 kwezi ko munara bamondialiste mwagarutse turashobora kuyaga mugabo ubu nibikunda mu gihe Barcelona avuze ati nundi ngo bavyane ko ya fixe date limite sata ni mu mpera z'ukwindwi cyangwa se mu ntango matariki make kwezi ko munara Barca mfata ko bahinduye kuko Barca bavuga ngo avec la fin y'ukwezi kwindwi bazokwa abandona ino piste witwa Alvarez ariko ongera akantu k'intango zo kumunara ngira makuru diario Asen Church handitse bivuga ngo le FC Barcelona a fixé une date limite pour son offre concernant Julian Alvarez. L'offre sera maintenue jusqu'au début août malgré la fermeté de l'Atlético Madrid sur la décision de ne pas vendre. Ati Barcelona yacarindiriye kugeza n'imiburi buri mu mpera z'ukwezi kwindwi canke mu ntango nako mu ntango baravuga mu mpera no kuvuga ko tariki 31 vyari prevu ko Barcelona diri ya Alvarez bayifunga idiri Barcelona nibiza yakunze bitakunda mugabo ndibaza iyi message atriko bwa Alvarez kuko urumva ko ikintu cari gihari nubundi position ya Barcelona kuri Alvarez avuga twebwe miliyoni 100 twaragishizeho mugabo Atletico ni ready no kugura imiryango tuyaye mugabo ikibazo n'uza ukoresha indi pressure ikibazo hano kiri nuko Barcelona baratanguye kwisanga ku munsi w'ejo nabivuze ati Barcelona mwanga mwemera niya mugura bizoba mu gihugu mugabo Barcelona shaka kubaza bakunzi bayo ku isoko buriya message yo kuvuga ngo tutaronse Alvarez isoko gigura niguja na undi mwataka tuzinzita dufata ko Ademino witwa Gordon bazo bakwiye kugira ngo basayirize mu satizi bwacu bivuga ko Barcelona izoca igwana na Dirio hongeza amasezerano Ferran Torres kugira ce bace bagirana uva ngo isquad y'abasaka mugabo ndiko ndiyumvira amwe yabusigaje ukwezi kose muri mercato diri ya Alvarez yansugacu yabandona abakunzi bo basigurira kandi yari priority kuva mercato itanu abakunzi bategeza gupuza kugira ngo none ko ari batwemerera Alvarez ayo mare agomba gura Alvarez agiye kuko nuzobizeza ngo tuja kumunondera mu mwakuza uyu mwaka banza Atletico nayo cyo no kumwongera amasezerano kandi uzabwira ngo yaguze Gordon na Ademi ari naco gituma rero mbona yagura Gordon inyuma yagura Gordon byanditse bivuga ngo na Gordon inje muri Barcelona nawe bihure na Dirio kunyiza Alvarez meme n'amahera batuge muri Alvarez ntabwo yakozwe muri Gordon meme n'inyuma yuko Ademi yinji nanye byanditswe bivuga ngo nawe bihure n'ingira ryande ya John Alvarez kuko target muri ya Barcelona ndi yacarinde Julian Alvarez usobanura ngo ari umugani wawe utamwinjiza ino sezo kandi umaze gutanga ama message wana na message ivuga ngo
kuko byari ku munsi byavuzwe ko ngo Barcelona ngo ibona ngo ko ku isoko na undi musatizi do profil nka Alvarez ahari meme nizo pieces z'aba Eri Junior Kroupi pieces z'aba uyu musore ba Victor Osimhen ba Lautaro Martinez uyu musore akinira muri nuze ya muri Juventus ninde musatirizi wa Juventus Dusan Vlahovic bamwasekera mugabo ari mumva ngo murinda muri piste ati aba bose naho bari kumva ngo ari plan B ntabwo ari profile z'umusatirizi twifuza nka Alvarez bisobanura ngo bishitse rero uri deko kuko frike on sait pas we nituyimubaza mumenyereze aka nakazi ka deko na Yohana Laporta erega ikibazo hano kiri nuko nivyo ndiko ndavuga ntushobora kubwira abantu ngo wabanda kuko iyi deal na izo bidakunda nimba rero manyuma yo kuri Alvarez atawuri buzatizi barota kwinziza bashobora kuzokuma bikiringo cyo kwinza Alvarez kugira ngo birinde pressure y'abantu bavuga ngo gute mwabandonye piste kandi muzika atawunze mukinyi muzokwinziza hama tugivisa ukwezi kose kw'imbere yacu kwa Mercato raison pour laquelle ino deal no bazotruva kidakunda barashobora kutayabandona daro bit yo kwirinda de speculation zivuye hirya nino ama pression n'ibindi bigiye bitandukanye kuko ugiye kuraba nko kuri original Kroupi naho nyine gituma mbona ko ino piste bayabandonye nuko deja hari message iri clair ya equipe yitwa AFC Bournemouth ivuga ngo twe ntidushaka kudandaza Kroupi muri noci wanashiba baravuga ati tuzodandaza mugabo CTT tiri noci ntudandaza bivuze ngo Barcelona ukibura Alvarez ugaca wiransa muri no piste ya original Kroupi uri kuri dodoro uvuga ngo nkeneye Kroupi bagaca bagwira ngo twebwe twari kuvugana mugabo tubona ko umugeni ataragera ku rugero guko twamudandaza tuzomudandaza mu mwaka uza namuze ngo wowe deje wawiranje muri Bernabeu akabwira ati rero wowe nimutwobrije kudandaza tutashaka kumudandaza muri no Mercato zana za 30 namuze ko turavuga des inquiétudes muri diri ya yandi yo mande ku miliyoni 120 erega hamande yuko iyi Bournemouth ivuga ati tukeneye gukipingo bitwa Eri Junior Kroupi mumenye ko hari nindi message ku ruhande ivuga ngo ni muri buri diri ni 30 million kuri Barcelona mu gihe wanse kurekura 50 million kuri John Alvarez mu gihe kandi amaze kutubwira ko atayindi profile y'umusatirizi ubona ku isoko nka John Alvarez bisobanura ngo ngaho uteza kuca wabandona iyo piste ya Kroupi ningoga hari impamvu piste ya Kroupi bayabandonye kandi ukabona ko bimeze neza rero nariko nanaraba wanashima amwe mu makuru yanditswe no munsi bagarukanye bimwe mu byo babajije mugabo yitwa Yohana Laporta avuga ku bijanye ni offer ya Alvarez bigaragara ko nkuko twariko turabivuga basa nabongereje iminsi yavuze ati igihe duheruka kubonana n'umugabo yitwa Julian CEO wa equipe ya Atletico Madrid namuhaye message iri clair nkuko yavuze ati oui j'ai dit que c'était une offre à durée déterminée offre twatanze iravise ikiringo évidemment nous n'allons pas nous laisser faire nous allons imposer notre rythme ati twe tuzora kumuna dutwara ko ashatse muri Mercato ahubwo natwe muri Mercato zotwara cyo gitinyiro n'izina n'ingufu zacu ndetse tunashizeho rythme yacu uburyo tugomba gutwara ibintu apana ku muvuduko abantu babishaka ko canke Atletico Madrid bishaka ko cette offre n'est pas illimitée ati kandi amahera twe twatanze samahera uvuga ngo nayibisazi atagira igitigiri ni offre illimitée selon critère kanaka titwisunze ibi nibi dusanga yatutoyarenza uwo n'umugabo yitwa Joan Laporta président wa Barcelona et nous annoncerons le moment venu sa durée de validité ati kandi vuba cyane turaza kuba dufixa cyangwa se tumenyesha abantu réellement ikiringo iyo offre igomba kugira gute igomba kubimara nous l'avons fait dans l'optique de recruter un joueur qui plaise à l'entraîneur et au directeur sportif ati ivyo twabikuze kugira ngo turecrute umukinyi cyo tugura umukinyi muri equipe ya Barcelona ajanye cyangwa se yinjira mu vyiyumviro vya directeur sportif wacu ndetse n'umumenyereza zo bari karagira gute aramukinisha mu kibuga mu gihe uravye ari uburyo yarangije avuga ati l'offre est d'un montant très important mais elle ne sera pas sans limite la dernière fois que nous avons parlé à Miguel Angel Gilmarin CEO Atletico Madrid umwe mu bagabo bivuga ko ari mu bagabo baganiye na Alvarez bamwemerera ko bazomwohereza muri transfer tiregiye twahura namubwiye ko vyanga bikunda message yacu ari iyo twaratanze offre kandi iyo offre iri limite kandi nyuma y'iyo offre ibintu vyo ko dutwara uko wishakiye mu kiringo ntarengwa n'ibindi bigiye bitandukanye ati ivyo twenze tugize gute hitubirimo here forward aya makuru yose jengerageje kuyafatanya n'ubundi aza gushimangira ko Barcelona Mercato irahera tacinji hari icyo nakwita amakenga afise kuko
iyo uvuze priorite y'ikintu runaka ufise uteza kuja kuri pression yacu muga bigaragara ngo Atletico iri kwishira ko pression ya Barcelona. I don't know, sinzi kuko niki naje dushaka kwibukanya ntago ari yo saga ya mbere muri mercato yo mukinyi Barcelona igize priorite muri mercato bigatera saga kandi apana saga ya Barcelona no mukijanzi imigwi bikarangira n'ubundi deal ibaye closed. Una musi ikintu hanini imva kiri gugumiza Barcelona mwino deal ya Julian Alvarez turabye nguvu za Atletico Madrid. Igico nyene no musi Barcelona ihagaze ko inize gituma yo napo tashaka kuvuga ngo offer d'office ntabwo ari illimité. Yani ntabwo vango ari ya offer tuvango twayishizeho tuzoyongereza ni mashaka ishaka kubiri limité canke iki atikane kinacho meme nizi negotiation meme ni deal nonye ni limité bisona ngo nino deal ya Kroupi de limité kubera ko iyo yamaze go je baza ko ari ndari ngo bivuga ko ino ngo deal ya Kroupi ishobora kuba ngo yagabuyemo imice abantu b'indani muri Barça ngo bavuga ngo le Barça est bien conscient qu'il faudra lâcher une grosse chèque mais Sport explique que le cas Kroupi pose un gros dilemme au sein du club. Kroupi est vu par certains comme un élément d'avenir qui correspondra au style d'Ansiflick. Ati bamwe babona ko n'umwe mu bakinyi ashobora kuzoba ahwanye na style ya Afrika umukinyi wo muri kazoza pana ubunyene mu gihe abandi bavuga ngo il est très risqué de dépenser environ 100 millions pour un jeune de 20 ans qui n'a qu'une seule saison de Premier League dans les pattes. Ati rimwe na rimwe yoba ari ngingi isa nkaho ucanishije muvuga ati rero jewe vyuma vyumye abo ndakunda kubivuga ati reka ndinde sinibaza ko umukinyi w'imyaka 20 afite saison imwe muri Premier League ati rimwe na rimwe ni na profile nibigo erega na profile zibiri zitandukanye ni profile zibiri zitandukanye ko Kroupi deja c'est mwiza ku numero 9 uvuga ati ni indiscutable ko kenshi ku numero 9 hakinye Vanilson uyu uzaje Kroupi ni uko bawinjije Golden Chester DM ni abakinyi no vangu ni bamukiye kwane mugabo ushaka kwitiza ko mefone rimwe na rimwe agiye akoreshwa na absence yabo batavarniye cyangwa asanga bakinanye swate nk'umudisi swate nk'umuwinga hari n'iyakina n'inyuma swate nka numero 9 hari ni nkuko bivuze hagiye ni mvango uyu wakina inyuma y'umu nimero 9 bisobanura ngo uvuze ngo uhevye hariho inquiétude nyinshi mwino deal ya club uvuze ngo uhevye Julian Alvarez hama Kroupi ngo abaye plan B bata atari profil imwe c'est pas une mercato en plus naho ugacuja gutanga prix de 100 millions ahubwo nje gutanga ku mafaranga ni muri buri bari kongereza ko amakoresha kwa Atletico Madrid bakaguha iyo profile mukinyi wifuza rero oya kwa Atletico mfata ko kuvana imigenda na rero nikaye hari abizogorana oya nane babonye je ndiko ndabona nawo deposa sasa nkani biragoye ko Atletico izofuza kumigenda Bilbao naho bitaraje abona ngo bivugwe cyane shaka yabwiye abadodoye kwa rapport tinama afisi milioni cyane bisura ko imigenda rapport milioni cyane ni dalo biti no kwereka ati mwe nacho tukivuga ya bien bisobanura ngo kutagomba kumugurisha bisobanura ngo iyi player Perez yo kubanza kuri rapport nta isoko yafuye muri no minsi oya apa ni isoko yafuye niboneka ngo ati mwebwe isoko no minsi oya rego umuntu amaze kuba umudawiza agufata uko agushatse erega Michael wewe ndashaka kuba nta migenderanire nshaka imbere yawe mwabwa ati kugira ngo sire ubwiye direct mareka ndagishinda bigire professionnel kanje nagushira kuri level yindi nawe udashaka gushikira kavuga ati rero nimba imvaga nshize kumva kwino level yanyikuye kwikura basi yanyikuye kanje muri yahetse ko doduri bisona ngo nibura musi Bilbao vyo navuga ko yumve gushira kuri miliyoni 100 witwa make rapport bisona ngo wa mubano wabo na dosiande na mvaga na dossier ya Nico Williams nundi uracabandaye rero tubagenda kubwira ngo si kibazo cy'amafaranga hago ni kibazo cy'uburyo iyi migwi binjiye muri deal n'uburyo badirinze n'umukinyi usumba uko navuga ngo ikibazo cy'imiliyoni 150 kuri Barcelona ko nimba babigize priority bari bayitwara umukinyi mwiza ategereza kubazimba aha nukunda tukaraba rero Barcelona uburyo bari bwifate kuri Eri Junior Kroupi match bakina Crystal match bakina Fulham match bakina Man City match bakina Nottingham match za nyuma
zine muri Premier League zose yazikinye nk'umudisi ya zengo c'est pas umukinnyi akwina nimero 9 profile abo unamubona nk'umuwinga wanashima gusumba kubona nka nimero 9 ariko uramubwira nka alternative rimwe nawe mbabona nyene umuntu aca yizera ibyo kwizera bamenyereza cyangwa ati muri style yanje zo amukinisha koko nta urumo yarahakinya katari gake erega nabare Lewandowski batanguye kariyera araba defenseur birakunda ariko uyu mwanya turi musi umwanya wo kugerageza ya BNC mwanya n'umwanya w'ibintu bisiyo ntabwo ari muri academy ngo arashafise imyaka inga yo kumuduza no kumugereza ku ma poste menshi Eli Junior Eric Anatole Rainya Kroupi niyo mazina yiwe yose Afrika n'amazina baravanga aya yamuka muri Portugal narombya mu Faransa yamuka muri Portugal ariko uragafisa kabira ko yavukiye mu gace ka Lorient kazorondegwa na Kambape karato nationalité yindi ni Portugal byose uramurunga muri Afrika arazi ntazi yavukiye nawe yavukiye mugabo ugiye kuraba uko yandira igisokuru kirimo nta muzungu kwita amazina yinde ngira umuzungu afise amazina y'imperekerane atanu umuntu abaho ninde hari Emerick Jean-Louis Gerard Alphonse Laporte asize amazina y'Emerick umujya n'umunya Espagne yindi mu Faransa rega nteza kuca nondera ari mazina shira yahubwo ari mu Faransa yindi mu Espanyol bari umuzungu ibyo nibisanzwe kandi Laporte ari umuzungu 100%. ibyo nibisanzwe Laporte gani bari muri kariya gace k'aba basket buri havukira abakinyi benshi b'Abafaransa nako abantu benshi babaye wanashibaga Abafaransa bagaragaje k'aba basket imvukira itaburabujwe rega nabo nyine baraburabuzwa imvukira itaburabujwe ntirenza amazina 3 oya amazina Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro aza nunyemezeho Kroupi atamuka muri Afrika Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Lionel Andres Messi Pochettino none numva ko Pochettino ari muri Brazil niba bitoye hirya yejo uretse ngo icyo gisakruza kirondera tugitoye nibyo nakubwiye none niba gitoye icande cha Messi cha Kroupi none si hirya yejo reka bananyaho kina tuzogitona cyangwa pere yagitora ryaje muri Cameroon ariko baferega nasude jari no Cameroon okay Chavini gitowe ryari cyane Chavini cyuko yamuka muri Cameroon aho na birisir none kurugero ngana keja Chavini cyo kubrandinga Cameroon Max nuzenya Saliba ntari wabo muri Afrika erega Saliba biraboneka rero nimba Saliba iboneka ntungire ko Kroupi bitaboneka none rero Lucas Digne niwo sanga ariko yandi menshi Adrien Rabiot yandi menshi ariko ntaya ariko rero bajya nimvukira kandi bakina imigwi yabo aha nuko turindira turabe buryo bigomba kugenda muri no transfer kuri Barcelona ariko bigaragara ngo ni equipe umengereza amaze no kubwira ino transfer gusa Alvarez ko ifuza mu kinyamo nimero ino transfer ya Alvarez ka na transfer nimwe Barcelona kwizera nase warize ushingiye kukavugo nibaza ngo frike arabyo nibyo ngo frike biki erega yego no musi bigara ko ari muri project sinico Barcelona bari batwijeje ko inoti nyinshi ikomeye yinjiye wose wabivuze kuri nuze ya Anthony Gordon we nawe ngo munoza bavuga ibintu by'ubukene rega baradukanze gatamba koko bayafize none ari ngo ati 80 million mu masaha 28 avuye Barcelona ko yizeye waje kora izo 80 million mu myaka 3 yeze nta mukinyi wari bwigire batanga kuri 80 Barcelona ko yizeye ikigega cayo ntiyari kurinda gutoza imagine mu myaka 3 myaka 3 iheze mukinyi yarazi yabazinye ni almost yo yabazinye none 60 bakacabaza amasaha 28 nca kwitako 80 70 plus 10 za bonus mukinyi agacaza direct akora ibipimo akaja mu cisi yahejeje kwitwa mukinyi basi ngaho ntari gukangwa ati nanshaka kuyizira mugabo aho bigeze no muzi akanga kuyinjira nazo none edi equipe yizeye finance zayo ubutunzi bwayo ni iki migenderanire n'umugwi nta migenderanire ariya niho hano bintu byapfiriye si mwe mwari mwarayaze na Alvarez bien il fallait déposer 100 millions amakandari ya Atletico mbere yuko mwiki migenderanire no byapfiriye rero ntabwo Barcelona imvango yari kure kuyaga n'umukimbiro kuyaga na club niyo ya mbere arikoze oya erega kuyaga n'umukinyi sinavyanze yaga n'umukinyi hama wewe si kibazo c'amafaranga nibijabona mu buryo buri direct ko yaza n'umukinyi ahubwo rero genda rero depose offre iyi Barcelona nase unaza ko Real Madrid yagiye muri kuri deal ya Manitayas yayaze none aza ntiyabishira abona bacabacara no kubaza equipe ati muradandaza aza we ntabwo urashika oyereka ufise amahera ukagenda kugura ikintu c'imiliyoni 40 nako 80 sivyo mudana zukacomera ku 40 utabanje kumubwira ariko ngo je ngo ndede oya pani ivyo wanje kumubwira ngo ndede acha biva oya pani ivyo ambwa ati miliyoni 40 umudandaze rero maze ku miliyoni 40 nabwo ati uyu mujama rero reka tugure ukazona akorotse
ageze kuri 70 kwa take reka nje nari nduze twongera kuri 60 mugabo wabanje gusekiriza ariko reka nkwerekere wabanje gusekiriza ibiganiro byanyu nimba Atletico yarikeneye 150 millions kwa Alvarez Barcelona ikinjira muri diri na 100 millions nibugura imiryango none banse kuyugura kweli naco na mutuma ati babwire bugura imiryango ijya ni pression si pression kugabanya amafaranga ni ijya ni pression Barcelona Atumye Alvarez ati bwira Atletico kugura imiryango tuyage zo sasa ngani miliyoni zabo tuzibaye data ngongera ko ngo Marc Bernard data ngira ko ngo Ferran Torres ibyo babikuye byose bije nyuma fare mete kipe meme na Atletico ntabwo yagize stability mu byo yifuza iyo stability mu byo yifuza Arsenal nuko zitatovye amazi none Arsenal bazanye Barcelona yabanje gufata okay banzumbwira gufata amazi irayatoba mbwira ofre Arsenal ya mbere badepoje muri Atletico ni siyagiye kirasi ni 50 erega byose biva ku migenderanire sigiye kirasi amazi okay oy banzurindire sigiye kirasi ni 50 mugabo nico gitubona bwo Arsenal nawe nyine yaratubiye none uko bumvikanye na Atletico mukini yabanki Barcelona atyakuja muri Arsenal ndaguma muri Atletico Barcelona habaye nk'abari abana boga mu uyafise mo bari abana boga mu gishanga uyafise mo ndiye cyabuze ni bari abana boga mu gishanga none ari gusanga ahana amazi ateze giretse neza kaba meza kubera ko abantu bariko barayakiriramo bagasanga haruguru gato hariho n'igishanga ugiyogeyemo yose acacafu batanguye ngo Griezmann iki Atletico kweli ushaka koga amazi mubanza muyahindura igishanga nimuze musaba ngo ino deal ntabwo ibuzwe amafaranga Atletico niyo ya yarugaye ya Borze nabi gute bazovyemera ndabyemera iki wavuze ko nimubona ko mutaramuguze muzataho mutaza muri seri wavuze ko mutamuguze muducamona uzocubona ko muterese usanga ni imigwi iri muri deal kugira ngo ntitumenye nizi barakoroka muri deal ya Alem Batulufu karibu mana yanje akoroke yewe wero yego nuko rero tugira abantu ko turi kumeka